Kuri uno w'Imana ishirahamwe umukenyezi w'intwari ryugura ishami ryaryo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki. Umukenyezi yashikirijwe kuzoja imbere abandi bakenyezi b'intwari mu ntara ya Cibitoki hakaba yitwa Cubwa Agnes. Mu vyo yashikirijwe n'usanzwe aserukira umukenyezi w'intwari ku rwego rw'igihugu umupfasoni Marie Odette Hakizimana hakaba harimwo itegeko nshikiranganji ryemerera fami intwari gukora ku mugaragaro hamwe n'amategeko ngenderwako y'ishirahamwe fami intwari. Uwajejwe fami intwari ku rwego rw'igihugu akaba yaciye ashira ku kivi uwo yarahejeje gushikirizwa ayo mabanga amusaba kugwiriza ishirahamwe abanywanyi bashasha amusaba kandi gukorana neza n'abajejwe intwaro. Muze mugende mu makomine yose mwugurure ubuserukizi uko bavuze amakomine ari 6 dukeneye kumva hayagwa umukenyezi w'intwari na cane ko ngaha dufise benshi batubwiye ko 178 aribo baserutse mugabo turiteze yuko muzoshika kuri ku majana 8 muze mubashire ku kivi. Umumama w'iki gihe suwo kurera abana gusa suwo guteka gusa ariko ahamagariwe kuba muri byose uhamagariwe kubashira ku kivi bakamenya yuko iterambere ry'igihugu ribaraba uhamagariwe kubabwira ko umutekano ubaraba muhamagariwe kubabwira ko kuja mu mashirahamwe aribo bakwiye kuba akarorero ku bandi. Rero ndizere yuko mu minsi muzontuma ko mumbarira ati ingo urabe twatoye ya mbere igitarakorwa mu zindi ntara ingo murabe twagikoze. Agnes Cubwa yashikijwe kurongora fami intwari mu ntara Cibitoki akaba yemera kuzogamburukira abasanzwe bamukurira akazofasha no mu gushira mu ngiro imigambi ya leta iri mu ntara Cibitoki. Nkuko banyizeye bakantora mu bandi bafami intwari bo muri iyi ntara yacu nziza cyane ya Cibitoke, nanje ndabemereye bivuye ku mutima ko nzokorana neza gose nivuye inyuma nabo tuzoba dusangiye kurangura aya mabanga. Amajambo yo gushima gusa nongera nemerera ko nzokorana neza kuzoshigikirana cyane imigambi yose leta izorangurira muri iki gihugu muri iyi ntara yacu nziza cyane ya Cibitoke, kuzokwitaho neza amategeko nzohabwa n'abankurira cyane mu guteza imbere irishira hamwe rya fami intwari. Birori bikaba vyasozerewe no gutanga imfashanyo kw'irero ry'imfuvyi Homes for Hope riri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoki. Marie Odette Hakizimana arongoye fami intwari ku rwego rw'igihugu akaba avuga ko ashimira cane ishirahamwe Rukristo Jeunesse pour Christ ryiyumviriye gushiraho igorero ry'imfuvyi akarisaba gukora ritera imbere. Umuhuza bikorwa mu ishirahamwe Jeunesse pour Christ Diora Ndayishimiye arashimira ishirahamwe umukenyezi w'intwari ku gacumu k'ubumwe ryabaterereye akasaba kandi n'abandi bagira neza babishoboye kuza gufasha igorero ry'imfuvyi. Ubwa mbere na mbere hoho tubanje gushimira Imana kuko twateka n'Imana kubona dushobora kuronka abashitsi nk'aba bavyeyi byagiye hamwe kugira bashoboye gukora ikibanza nk'iki cyo guseruka ku mfuvyi. Avuga yuko ishengero ryiza ari yafashe imfuvyi n'abapfakazi kubona baserutse hano bagaga nk'ishengero ry'Imana. Twahamagarira amashirahamwe yandi ko bogwiza ibikorwa bivuga cyane gushika ku mashirahamwe nk'aya n'utwigo tudasanzwe abantu bafata bagakorera igihe kirekire. Rero baronsa batera intege byo batera intege tugasanga n'undi garuka rutari rw'abarundi rushoboye kugeraho rugeze rukanka amahirwe nk'abandi bana nabo bakiga. Ishirahamwe umukenyezi w'intwari rikaba rigizwe hanini n'abakenyezi bahoze ku rugamba cyo kimwe n'abakenyezi bubakanye n'abagabo bahoze ku rugamba. Haleluya, Imana ni nziza.